Gusibura amabarabara y'imigenderanire hagati mu gisagara ca Rubirizi nico gikorwa abenegihugu muri ico gisagara bazindukiyemwo kuri uyu wa 2023 ntwarante umwaka wa 2024. Umukuru w'umutumba Rubirizi Japhet Nshimirimana yaboneyeho guhimiriza abenegihugu gusukura aho babaye no kubumbatira amahoro n'umutekano. Tuhamagarira kandi abenegihugu gushishikara kubumbatira aya mahoro n'umutekano dufise. Twaravyumvikanye neza karara mu ruganda ntibacura manama tugenda turakora kino kintu turakigarukako cyane. Dusabe rero kabene gihugu twoshishikara kubumbatira za komite z'umutekano ya komite mixed de sécurité twese duhuriramwo ntagire uwikumira kuko umutekano uhungabana kuri twese. Umutekano uhungabanye ntucagura idini ntucagura umugambwe ntucagura ubwoko. Bisaba rero ko twese dushira ingufu hamwe ntihagira abigira basinda bibazwa. Dusaba yuko bajya abantu no kubashigikira. Bajya badufasha bagafashanya n'inzego z'umutekano mu masaha yo kumugoroba kugira ngo dushobore kumenya uruza n'uruza uko ruko ragenda. Tugahamagara bene gihugu kugumana y'amakaye y'ingo. Hama muri intumbero yo gukora ibikorwa rusange. Dusaba ko abene gihugu twijukira bino bikorwa rusange. Abahinga murumva ko baguma bashikiriza ko imvura naho muri no misiko tugize imisi tufise izuba muga murumva ko imvura baguma bayivuga. Kandi muramaze kubona ko imvura iguye twarataye imyavu mu makanevu twara amabarabara adakorereye niko tugira ikibazo sivyo none. Dusaba yuko umwene gihugu wese ahari ategerezwa kuba afise no mu rugo igunira canke igisandugu ashira mu iki umwavu. Bibaye ngombwa hari imyavu ishobora gutabira usibye bimwe by'ibivodoka niki mugabe ibintu byo guta ibivodoka mu barabara mu mifurege murabona ko byo bica bizibiriki amakanevu mwabonye dukoze aya mabarabara yose murabona hano hari hasa turasibuye n'imifurege n'amabize atwara amazi mugabe dusubije umwavu hogera mu yindi yinga aya mabize yazivye. Dusabe rero yuko ivyo twovyubahiriza ntihagire umuntu asubira guta igikaratasi mu barabara ntihagire umuntu asubira umudandaza asubira kudandaza imbere yiwe adafise icyo ashobora gushira mu iki umwavu. Umushinga mateka Sauda Mboneko asanzwe ari n'imvukira y'umutumba Rubirizi yarakengurukiye cyane abitavye ibikorwa aca asaba umwe wese gukanura mu kuraba inderahari nkuko biri mu mugambi turerere Uburundi umugambi w'umugambwe SNDD-FDD. Umushinga mateka Mboneko yaragarutse ku kibazo c'isuku agira ati hanyuma kuri programme yanye n'icubahiro kuri programme ya zero déchet ubucafu ubusa umwe wese arabaherereye mbega hondi hasa neza mbega mu rugo rwanje hasa neza mbega kwibarabara aho mperere hasa neza. Ivyo bizotuma agasagara kacu gato keza tugasukura abantu bose akagira gute bakagahurumbira. Twitwararikere kugashariza twitwararike kugafata neza kuko murabona ko ari agasagara kanyabagendwa kanatsindaje kuvuga umukuru mutumba ati ubu dusigaye turi hehe mugisa cha Bujumbura none turi mu gisagara tubanaye kubona rijya barabara ryinjira ujya muryango winjira ujya myanda imeze kujya nyene bajya abantu bahakorera binyama bajya abantu bakorera bububare bajya abantu bakora amabutike bitwereka kumenya ko si ngombwa tuze gukora aho baherereye ahubwo igikorwa c'isuku tukigire icacu. Hanyuma segiteri bace batwigira mbega imicafu iri mu mihana yoba korekte gute mbega twoyishira hehe imbonera kure twabonye muriho sivyo gayemo ko turiho iyo micafu tuyiprofite erega si micafu ikihinduka iki ubutunzi ihinduka umutahe. Twiyumvire twicare twibaze iyi micafu izo muri aka gasagara kacu dufise agasagara keza kari viabilize ivyo abandi birigwa barasaba ivyo abandi birigwa bararondera twebo turagize gute turabifise. Twiyumvire rero ni igiki twose tuvyaza umusaruro uno mugambi wa zero déchet.
Ibikorwa vyarangijwe no gushikiriza inzu umuryango wa mikoro make ugizwe n'umufasoni n'abana batatu batawe n'uwarari serugo bituma baja mu bukene budasanzwe. Iyo nyubako ikaba yubatswe mu runani rw'abarongozi mu ntwaro no mu mugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Rubirizi. N'akanyamuneza kenshi Dafroza Manirakiza yaronkejwe iyo nyubakwa ati nta majambo numva noronka nkoresha ariko ngo bakoze neza kweri ku gikorwa badukoreye Imana niyo izobahezagira. Haranatanzwe n'ibifungurwa ku yindi miryango ibiri ya mikoro make. Tubamenyeshe ko ivyo bikorwa vyari vyitabwe ku bwinshi n'urwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Rubirizi. Radio television turakukunda cyane.